Mutipe dukorana renga aramajyanye nenda moye bariko nguriye hariya man Starboy aringa ari mubiki Starboy nyene wa mugabo wesha uri cyarakoza nga Star ni sawa mzene uri mubiki wenga Starboy man urupima warapima SIDA urazije ko bari wampaye ishano urabona nga urangene yababa usanga ari SIDA man ya n'amavuta yanturiye ndiko ndateka man usanga ari urate itariki mekana abantu ntibabizi itariki imwe burya ni y'ukwezi kwa 11 niho Luciferi na Satani n'abafumu n'abarozi niho bagira anniversaire yabo abantu ntabwo bari babizi ni ikintu cyitwa Halloween period ya Halloween abanyaburayi barabizi n'abakunzi bayo barabizi burayi muri Amerika bo barabizi hariho nandi mashengera avuga ngo nabapfuye bibuka bapfuye hari amashengera amwe ntayunza amazina ariko bavuga ngo nabapfuye rero niho banaplanifia bobo twebwe nico gikwane azo ari nico kujya kandi muri 2020 tuzona hano ari bizoba 2020 live bizaba 2020 uzobivuga live yego bizaba 2020 twebwe natwe umwaka wacu kuba tujya bukuku tuba tugize kubera Satani nabaca planifia n'abarozi tuzokwiciki tuzorogo tuzogira maxida aba naba naringwaye kanseri yo mwibere nkiza sinaryama nafise imisonga myinshi hama ko nagiye ndaza bansengera imisonga yaragabanutse rero gushika no munsi uko nizeye numvise abandi ko bakize kanseri nanje naragize kwizera rero gushika no munsi muri ivyo mbonesha amaso ndabona ko nanje nakize tuzoca tubigura zo bari live murumva ko muzo bamwaje umunsi wa mbere tubapime tubasengere umunsi wanyuma dukrotiye dusubiremo live kuko ibipimo bazoba babifise biriya bipimo bya virisi ucubibahereza agenda ubwandu bwa SIDA hajamo turongo tubiri mbo yakize hajamo akarongo kamwe na diabete ibiharuro birabikwereka ubu nyene mpejeje kuronka umuntu nasengeye yari mu Bubirigi Isaac TV ho Isaac TV ngwa usumuduka bakuzi ba Isaac TV ndabaramukije amuva mukagera so uno munsi none nijoro rya kure je ari umuntu aje ku telefone bunyene yuko Starboy umukozi wa Isaac TV yaje kuri wa Pasteur batugira yuko avura SIDA muravyibuka twagireyo ngaha kuraba est-ce que c'est vrai yaje gukora iki rega bati Juma ni wanyibiye akabanga ati Isaac vraiment urafiti aha nimba Starboy agwaye ariko Juma none twari kumwigira yejo Starboy twari kumwe vraiment ariko tuzi iyo ngwara zote ducino kuko ino ni sawa ni mu mbona hako turi mu mwijima ni habona kugira byose bigende fresh ujyana n'ubise ngo barahinduye buye bagisingira hejuru cyane ni hepfo Starboy kuko Imana yaje gusengerwa haro n'ababati babantu guye muduga hano muduga urabona wa muduga uno muduga wa Pasteur murabibona ho hari abantu mbona hari kausha hari abantu mbona hariya indira kwanza ino barengane Imana kwanza ino barengane kugira hari abantu ariko barasohoka indira kwanza barengane bajya ngo bavuye gusengerwa usanga nabo bavuye gusengerwa ngaza kumbona Juma Jux ngaha baza kumbona abo bantu indera basohotse Isaac activity dufise akazi kenshi umwaka ndabarahi bangene tuza gusa Starboy n'ufise ngo ari ndani abantu ko badasohoka nibiki abantu ko badasohoka okay javuye gusengerwa bya mutama biraboneka ariko mu ndibaza ntimubabona nije ndiko ndababona jenye reka kaducenga ni sawa ze nje kuvumbura abantu ngaho ariko barasengerwa nga oya ni mu foto Starboy ko namubona man
mbona umenga hari abantu bariko barasengirwa hari Starboy arihe Juma sanze wambeshe ndakumenya Gya Pasteur ngo gya aronde ariko arasengera abandi hariya so Ronda kuvugisha ni sawa ego ziriza ego hari umutipe dukorana amana batubwira garu tubo batubona jo si cyane umva ingino hagaranga ahantu tubona umwe man ntiduhagarare oya ubona hanyene man uyaraje umva hari umutipe dukorana renga aramaje nenda moye bariko nguriye hariya man Starboy ari ngaha ari mu biki ariko rero shana turabura ibyo tuvumbura ko anje kumusenga tugende chishaka Starboy ndashaka kumuvugisha nyine none kutara Pasteur ari hafi yiwe yumi ko numvise Juma tugiye umutima asimvye man naje umutima wake bana hari ariko arasengera wa Pasteur ahoramo asengera tugende yes Starboy nyene wa mugabo wesha uri cyara koza nga ni sawa zene uri mu wiki wenga Starboy kwanza polisi arabana nguragwaye man fresh man ntuyizi none ko taragusengera camumwirikira ndakise Erigaje Starboy Juma mbwiyatsi ngo bimse yuko waje kuri wa mu Pasteur yakumeneye ba man urazi ko bari bankoreye kurabizi nawe je nanje wansengera urazi twavuye ngaba tubwira yuko ujya mu Pasteur avura za SIDA nanje rero nkeneye kubibona bien sûr ndumiwe erega Juma bitugani wowe wacuje urisari kausha wa Pasteur Yena unakora uje ariko arasenga undi nje hariya wagusengewe ninde hagati y'ujya nje hariya yambaye amakosa wa wundi wa wundi umwe yavuga ko avura na SIDA igamanye bavuze ngo hariho n'abantu ngo bakize SIDA mani bari ngaha wowe gwa SIDA oya jeni wasengewe na VIP umva Pasteur ujyanye na avura SIDA bamwe ko ari abantu bavura bakize SIDA bari ngaha musinzi ko ari ujya sinzi ko ari wewe waje kwivuza iki man wowe warapimye SIDA urazi ko bari bampaye ishano urabona ngaha urangene yababa usanga ari SIDA man oya hana n'amavuta yanturiye ndiko ndateka man usanga ari urateka Umukozi wa SUBCRIBE nukuri murazi ko bari bampaye ishano kandi narabonye kuno Jojo bamusengeye kwera ishano acaracira nawe navuze ati reka nanjye ngende bansengere kugira nkire kuko je maze imisi meze nawe urazi ko nafashe umuti urazi ufashe umuti wa sumu wari wabimbwiye ko wambwiye ko wakize Starboy kandi urazi ko wampaye amahera yo kujagura umuti nambwiye ko wakize Rero mu gihe nkize nkaguma numva nyene hari agasoro wo mu nda kaje nsanze ngwa ya mibe na mu nda nyene inzoka bita ascaris navuze ati gaje ngende basengere bihere kayitwa gute ascaris yo ni ubwoko bw'inzoka hamwe na mibe ko ari zibiri okay so ariko vraiment wasaza ari bya seri oya je bansengeye usaba mbye ko ari abantu bagize SIDA ngira muraza kubabaza nimba rujya je nkazibona ntakize nduce nza kuri SUBCRIBE mvuga ati wa muntu arabesha ariko wiba wagusengeye je bansengeye bampaye ngo n'amazi urabona y'amazi je bampaye amazi ngo ari mu umunyu je mama wanje ndayano ngakari akabito Pasteur nari araye indani muri bya biro byi ngende mukoreshe Pasteur ndakise uza gusengerwa n'amatatuage Starboy oya mani no cyakubwiye kuvyekizo tatuage ega turayatera amatatuage muga tugasenga tugasaba imbabazi Imana ikatubabari ndira mvugisha bajya turemere kwavugisha sister ni sawa dada ni sawa bajya turemere kwavugisha mama ndemeye kumuvugisha ajya Juma ndamvugisha mama ngaha abona bya musore wanje wewe twahejeje numvise ivyamuzanye ariko sinzi ko nabandi ngaha mama ni sawa ndabugize ni impore ego
Je banyita Isaac kitwa kuri Isaac TV ni sinzi akazi na kanyu. Nanje nitwa Kamano Emanuela. Emanuela. Mama ngaha turi ngaha kenshi tuje ngaha tuba tuzi ko ngari ari kibuga cyo gusengera abantu ndiki nawe waje gusengera cyangwa waje gusa kugenda ko ndabona buranagoye kuboko. Yego. Naje ngaha kugira bansengere. Naje hano numvise ku radio Buja FM. Hama ndumva umukozi umuprofeti. Hama ndaza. Nari ngwaye kanseri yo mwibere. Ni naco gituma n'ukuboko kuvyimvye. Hagwaye ibere ritumberanye n'ukuboko. Hama umuhanuzi arampanurira. Ampanuriye ndasangaho n'abandi bashinga intahe bavuga ko bakize kanseri, baravuga izindi ndwara, SIDA, diabete. Hama nanje numvise bwa buhanuzi ndagira ukwizera ko numva ko n'abandi bakira. Ndavyizeye. Ujya yavuze ngo bamuhaye amazi aha bayita ngo ni serumu yo mu mwuka. Naje barayampaye ndayanywa. Hama rero gushika no munsi nkiza sinaryama nafise imisonga myinshi. Hama ko nagiye ndaza bansengera imisonga yaragabanutse. Rero gushika no munsi uko nizeye numvise abandi ko bakize kanseri nanje naragize kwizera. Rero gushika no munsi muri ivyo mbonesha amaso ndabona ko nanje nakize. Nibaza ko aho muzogarukira muzoza kare nshinga intaye hano mwisengero. Sawa mama utubwiye ko ari uwaye kanseri yo mwibere buke biko birafata inzira urukurakira kandi bice masengesho. Ari abantu kenshi barabiganira vyacu bamwe ntibavyemera bavuga ko bishobora kuba biri mu bintu vy'uburozi biri mu bintu vyo kuhenda abantu. Ndibuka igano twakoranye bwa mbere no Pasteur nyene prophet batubwiye yuko yarabitubwiye ariko bamwe nyuma abajamba yakurikiye nyuma yaho bavuze ati sivyo. Kuri wewe urabishingira inaho ijana kujana yuko umuntu ashobora gusingirwa akakinda kanseri? Nkuko bivuze nyene ko benshi batavyemera ariko kubera ari abakozi b'Imana hano bakorera Imana tuzi yuko ari umuganga w'indwara zose, tuzi yuko atangwara nimwe imbere y'Imana idakira. Rero nivyo turabana ariko dufashijwe n'abakozi b'Imana turavyemera ko bashobora kudusengera indwara zigakira. Nivyo umuntu umwe wenyene biragora umuntu umwe kugira ngo yisengere agire kwa kwizera ariko afashijwe n'uwundi muntu umukozi w'Imana ukwizera kuragwira muri we kandi umaze kwizera nta kibuza ko Imana igukiza. Hama ukuboko kwabaye iki ni ya kanseri nyene kibandanya cyane? Ukuboko ni ya kanseri nyene kubera uru ruhande nyavuze ko arigo iryo bere ririmo. Rero yarakize. Navuze ko ari kuvyo mbonesha amaso. Ndizera ko ndiko ndakira. Bivanye n'ingene wibona keko. Bivanye n'ingene ni naje hano bimeze. Nta miti ufata kwa muganga? Kwa muganga ni imiti y'amadurere gusa. Ego. Hama kuboko Pasteur arwicegezera yuko uzonakira? Ego. Ikizere nuko ugituma kuvyimba nuko iryo bere ritumbereye kuno kuboko amaraso rero ntatembere neza. Mugabo uko naje siko biri, uko naje meze siko bubiri. Ubu ndabona ko hariho ikiriko kirakoreka. Uhamagarira abandi bose bagwa amakanseri kuza kwa Pasteur? Ego cyane. Ego.
ntivuye muri jewe yeme muravyumvise benshi ndibaza igihano twakoranye bwa mbere na Prophète Arbe benshi barabihaririye ati sivyo ariko abamama nk'aba burya baba bari serieze numva si ibintu vyo ku niwo shingira nayo ibintu bitari byo cyo ndiko ndavyibaza ha mama ntubagifise amakenga yano masenga akajambo numva no bwira yego ntibaze bavuga ngo Prophète ni wankiza mugabo baze bizera Imana ko ariyo ikiza. Prophète yaradufasha akaduha impanuro akadukomereza ukwizera. Uramwizera uramwemera? Ndamwemera ko ari umukozi w'Imana. Burya yagize tubwira yuko yaturira abantu ibizoba bako ivyababaye ko banashima batarenze no kubivuga akaba yabimenye. Kuri hari ibintu yakubwiye ucu usanga nivyo canke hari ibintu yakubwiye biraba? Ego hari ivyo yambwiye siko ntitwari tuzinanye tutazinanye nkaza akaca mbwira ico ngwaye atanzi none nk'uwo muntu woreka kuvuga ko adakoreshwa n'Imana aciye akubwira ati wewe uragwaye iki kandi nawe ukizi rero ko arico ariko arabakoresha ivyo bintu kuko nyene n'ama esprit satanique ariko nibaza ko ukoresha esprit satanique mu majambo avuga n'ukoreshwa n'Imana nibaza ko ushobora kubatandukanya. Okay, marika ndagushimye. Ego mbwa cyo no basaba mwebwe no basaba ko mwohora muza kare ishengero rikiri hano kuko hariho benshi bakize bari gushinga intahe nyinshi kumbure bigafasha n'abandi bikabaha kwizera. Umva twitwa amakuru twaronse nyene mwijoro nyene bwije turavuga ati reka basi tuhicishe. Niyo mpamvu kumbere twaje tunatishera. Ni kare rero bazohore mu nyuma bazohore babwira kare muze kare kugira ngo mwumve intahe za benshi kugira ngo zifashe benshi nabo bavuga ko ari ama esprit satanique baze babone ko atari vyo ko ari ishengero rinini. Ego Pasteur Prophète Linda. Ego Reka nego murakoze namwe mama. Ego Reka turabe yuko twomvugisha mbe wa musore wacu agiye Starboy agiye usanga ariko aramusengera indani aha uzaze yirutse agiye atansezeye twomarana ndira kwanza injire ngaha rero ndamurabe Prophète ngaha ko ari ngaha ni atari kasi nitkoza ngaha mani tugire tamura mukije vraiment. Hodi nango unakugura umuryango ngasanga indani. Hodi Prophète Arbe ni sawa ubezereza abakuru yanyu muraho ndabona iterambere kumagitera. Yego turashima turabaguye ko kandi wihanga turashima ni sawa none sawa kuri imisi turashima Imana mwaheruka kutugendera kera jewe na shavuze reka nshinikishe ngaha ko hari n'umusore wacu mwariko musengera ati Imana ishimwe reka tuceho tubirabe ingene ibintu bimeze. Yavuze yuko yaragwaye isumu inyuma yaho aranywa imiti ariko ntari byezera yuko yakize. Hari icyo mwamenye ku musore wacu? Yitwa ngo iki ubwo dusengera abantu benshi ubwo ntabwo ushobora kumenya ngo ni naka. Umusore yirabura twamusanze nga yirabura like mwaga. Byagenze neza twamusengeye turamuha na serumu. Turamuha na serumu rero turizera ko byarangiye. Intahe azoyibabarira muzomubaza azoza no gushimira Imana kuko byagenze neza. Kubera iki wibaza yuko yaje mu ijoro kumutaga kumbere yashikiye isaha urumva yego isaha nta kibazo. Prophète je nimuri kukamusimeruka ngaha Arbe harabaye amajambo menshi kigano twakoranye bwa mbere harabaye amajambo menshi comment nyinshi cyane sinzi kuvyibuka tushaka kumenya feedback y'ikiganiro cyacu twakoranye bwa mbere cyageze gute abantu barakwakiriye bavyakiriye gute abo mwahuye abo mwangiye muravugana byagenze gute feedback y'ikiganiro? Icambere navuga nabonye nuko Isaac TV niyo ya mbere kwisi yose
kuko abantu barayikurikiranye kandi barayikurikirana cyane. Abatanguye rero kugira uno munsi batanguye kuza. Uno munsi nakiriye abantu bashika batandatu bambara yuko hano bahamenye kubera Isaac TV. Rero ico ni ikintu ciza, batandatu ni benshi kuri twebwe, ni ibihumbi tubateranije. Yego ico ni ikimenyetso rero ca mbere. Bari baje, harimo n'abari baje bafite ikibazo cy'ubwandu bwa SIDA, numwe yakibonye acatumira abandi batandatu bafite ico kibazo. Yego nivyo twaronse n'akaryo ko kwa mukobwa wacu yakira virus ya VIH SIDA, nawe yashoboye gupartaja intaye yiwe. Yego sinzi impamvu twaje dutevye mana yanje. Oya vraiment nibirenga fo tuzogaruke tuvugisha abo bantu bagwaye SIDA cyane cyane, kuko radi SIDA nizime mu ngwara zitinyitse. Of course hano nje kuduha intaye yiwe mu mama ati jewe no kuri ndavye ingene narimerewe bwa mbere kuvyeri cancer, ubu ni sawa, ubu biko birafata inzira, gusa aracafise ingorane kuboko. Byose bizohera bukebuke. Bizohera ubwa mbere ko ari kwavyimbutse, hanyuma mu nyuma guca kurasubira sinzi akantu yagize, guca kurasubira kuravyimba. Bizohera byose hajya ubu ya akiza wamenga afite imyaka 100, ubu afite imyaka 200. Bafite imyaka 200. So Arbe abantu burya barakeneye kumenya, kuko ndakigando twabonye bwa mbere of course cyararabwe cyane. Bamwe ndaronka n'ama message ati iza turakeneye nimero ya telefone ya prophète, abandi dusengera no ba telefone beza ko ari jewe ndi wewe. Ariko mu majya mu maki dushaka ubabwire exactement calendrier yawe gukora canke yo gusengera abantu nkabo zigenda guti. Murakoze cyane. Mpere ku cyambere urumva wavuze ko hari abagutelefonye, numva nomanza kwaha nimero ya telefone, ariko iyo nimero ndabaha ni ya private, ni yiwanje privé. Nayo ubundi umuntu ashaka kutubonana aca kwa Pasteur, hama akabona kumwohereza wacu. Hanyuma kandi shobora no kubana rimikashi ndetse na ikokashi, kubera ubushize urazi ko twari dukeneye ibintu byinshi, dukeneye ibikoresho bitari bike kugira ngo bagire inkunga. Nk'ubuze no mu gihe ciza mu rwiza dufite igikorane cy'imisi 5 aho dushaka kugura ibikoresho vya SIDA n'ibipima diabete n'ibipima umutima. Umunsi wa mbere tugire live, ubwo tuzobatumira nimba mufite akanya muzoza tuzohishikira. So rero ibyo bikoresho bisaba amafaranga make, bisaba $250 n'amafaranga make. Mu Burundi twarabuze umuntu, ntiharaboneka umuntu yayatanga. Umwe muri Isaac TV azayatanga. Buriya Isaac TV n'abantu baba boss sana. Wariko ravyumviriza ni $250 ni mu ndwiza. Tuzoca tubigura zo bari live, murumva ko muzoba mwaje. Umunsi wa mbere tubapime, tubasengere. Umunsi wa nyuma dukrotiye dusubiremo live, kuko ibipimo bazoba babifise. Biriya bipimo bya virisi ucubibahereza agenana ubwandu bwa SIDA hajya mu turongo 2. Mbo yakize hajya makarongo kamwe. Na diabete ibiharu birabikwereka. Ubu nyene mpejeje kuronka umuntu nasengeye yari mu Bubirigi, aje kunyandikira ngo nahingwa diabete kungwa ransengeye ngo byagabanutse, ndashima ndafite message ngaho. Rero oya birakomeza, byari ko biramanuka, byari ku majana 2, uyambare ko biri kwijana, ati ndakomeza. Urumva ta misi ngaho igize ati ifo ko bimanuka bigashika kuri 6 cyangwa kuri 60. Nivyo rero urumva ni $250 wamaze kuvyumva, ni make cyane. Dukeneye no muri ico gikorane nkuko ubushize bugira, nta muntu ndabona Imana irarungika yiyemera, ariko abakunzi ba Isaac TV bariyemera. N'abantu nabakire gusa, nta bakene barimwo, nkunda televiziyo rero yabakire. Ariko nta burandugikira, nkeneye drum ziriya ngoma no mu kirundi barazikoresha mu bafumu niki, ndayifite iriya ngoma bakayikoresha ngo byagenda neza. Na numwe yaduha podium Gerard Dimanche yari ngaha, yaciye aza yumvije ati bariko baramvuga ku isi yose, bamubaza ati ni Gerard nakane wagize iriya podium, nawe araza yaraje Dimanche ngaha. Rero iyo ukoze ikintu kirashika kuri tuma tukwibuka. Rero mpereye ngaho nagomba ndabahereze ya nimero imbere ko nsigura programme, ni +257 75 78000. Iyo ni privé yanje naguciriyemwo. Bakuzi ba Isaac TV nimuze murasushanya iyo nimero mubona ngaha, ni nimero ya Pasteur. Aya iwacu ya Isaac TV biri ngaha, ariko iyi nayo ariko aravuga ngaha niyo iyo ya prophète. Yego cyane murakoze. Iyindi yari mikashi ni +257 iroroshe gufata 69
060007 iroroshe iyo ni yari mikashi ushobora kuturungikira iyo ngoma iyo drum ndetse no kuri WhatsApp namaze kubabara nimero canke eco cash ni 79 13 44 22. Ndashimira Imana n'umunsi namye kuri radio kuri Buja FM murazi ko dufite ikiganiro imisi yose kwa gatatu guhera 5 guca 6 hari abantu bakure hari waturungikiye amapire ya 64 sa kuri mikashi timuragura amapire murazi mikrofone zirakeneye amapire Imana yaguha umugisha urumva uwo n'umuntu umukire umuntu arungitse 64 sa tuca tumusengera akaronka inshuro 100 Isaka yabivye muri ico gihugu abivye yimbura ibirenze 100 muri uwo mwaka nyene twebwe duhaye muri yoni muri uwo mwaka nyene mu mwaka nyene Imana iba yakugurije gushika inshuro 100 urumva rero dukeneye rero umuntu akora igikorwa c'Imana kandi bikagenda neza. Prophet aho nyene ari abantu bace bibaza ati burya kubera ko gatanga manivero y'amani mikashi amanimero y'ibiki adresse y'amafaranga burya ntishakira inoti gusa ubishura oya nakubariye dukeneye ibikoresho byo gupima ubwandu bwa SIDA ati ari umuntu acavuga ati none urasenga ugira ibitangaza abantu bakakuraba kubera ko none utosenga amafaranga yaronke utarinze gusaba abantu maze witeze imbere mu by'ushaka. Murakoze cyane je amafaranga kujya no munsi mwaje byamwe bamaze kubitwara nta kibazo cyo kujya mfite nta kibazo cyo kwambara mfite nivyo ariko ibikorwa by'Imana naje nda contribuwa ubushize nabaguriye ivyo nakoresheje jewe nyine mu mafaranga yiwanje ndabibagurira ariko muri iyo periode tugomba tugire sinagenda kubagura amadetermine amagabiri iby'inshinge abantu bakoresha ivyo byo gupima diabete oya nakubaya ati reka tukuri ikintu kiri live nkuko twaronse urutonde tumaze tubapime babone ibipimo ku buntu reka twadufashije sije waba bafashije kwagusa twadufashije ayo desa senkani nakarorero utuguze ivyo bikoresho twadufashije bariye badashobora kuyaronka ni bafashije prophet nayo ubundi bwo tubadushaka ikintu kiri live baje turabapima umunsi wa mbere turangije igikorane twabapimye tubona live atavyo kugira ngo ingwa ABCD kubera ububaza bagenda kwa muganga bakipimisha bagatanga amafaranga kubera kupimisha ni 10,000 mu ma privé ubwandu bwa SIDA diabete ni 1000 harimo na mafishe ni 10,000 rero hari abatabishobora rero kumanza kugira akagenda gatanga ivyo 10,000 akagaruka tukamusengera agasubira muri control urumva ni 200 urumva baca bagabanuka niyo mpamvu ayo ivyo bikoresho nitwabura umukiri ayatanga yumva ko yayatangira abantu nta kibazo kirimo ubundi bizoba tuzobasengera urumva reka nico shaka na chance suringa yatange niyatange bizoba niyo mpamvu abantu ntibaramenya ibintu ukuntu biri Imana ivuga ati tiza ubwato Yesu Kristo nkuko ntabwo Petero yari Kristo agiye kumutiza yari yarayijoro ntiyamubaza ngo kubera iki ntijije ubwato arasigura wa mwijoro toya no kumanwa kumutaga aterera y'ubwato buruza n'ubundi acari kubita hasa arakizwa ati ndumunyabyaha ibintu ntabwo nayi bwabibone acambwa ati rero nzo umurovyi wifi ingo habwo umurovyi w'abantu iyo ukoreye Imana iguhindurira post iguhindura ubuzima haba ku isi no mu bwami bw'Imana nkuko byabaye kuri Petero si ivyo gusa abantu rero tubwizwa kumenya Yesu Kristo tihamba Yesu Kristo nabyo biri mu gukorera Imana Yesu Kristo intumbi yiwe abantu bamugaburiye abantu yasengeye abantu yakoreye bitangaza abantu yigishije babigishwa biwe imyaka 3 habuze n'umagenda kumuhamba ariko witwa Yosefu ntaco yari yamukoreye araza amusaba kwa Pilato intumbi yiwe kiziga kiwe aragenda kumuhamba amugurisha ishuka yera n'amavuta atiteze ko Yesu Kristo umva yabayikize ngo amubwira ngo merci niyo mpamvu rero ico kibazo umuntu akobari korera Imana ko wamenye Imana basi yakugije watanga amafaranga wagura iyo ngoma tant fois dire que ugize si bintu muhira je ndafite intebe zo kwicarako nta ntebe nkeneye ngaha sawa tubamenyesha yuko rero prophet ari na docteur mu buzima busanzwe apana bijya byo kuvuga ati ngo ni muganga of course warabiciye niko kazi usanzwe ukora umuganga yego uravuga nyine abantu nyine bijya administration sina nkora muri administration cyane sinokora mu byo kuvura kuko mu kuvura usanga wandikiye umuntu imiti kandi hano tuvura mu buryo bw'umwuka none munsi twari twaronse n'abaganga kandi bava mu bitaro bikomakomeye bari baje no munsi Starboss kubera kibaje mu ijoro kwere ariko ntacyo ibindi byose tuzogera turabibereka
turabibemereye gusa je ndakire kuzovuga n'abantu bagwaye SIDA cyane cyane kugira bamenye yuko ibintu byose bigenda ku murongo kwa abe atabintu by'abanyanga nivyo juste abantu bamenya Pasteur je duva ko atavyinshi no kubaza ko navyinshi aranabisiguye abashaka kubimenya ari kiganiro twakoranye na Prophete Musi murashobora kubumva byinshi cyane ariko mu gusozera kabisa ni yahe message wifuza yuko ishikire kandi abantu ugumbura utashikanye mu bwa mbere ariko utarashikana iyo message cyari kintu nabonye mingaye impeta arabana kuza gushishanya ibintu byanyu n'impeta nabonye impeta yanditse ko Jesus impeta burya nishobora kuba irimo mu bintu by'umwuka nyine na bintu by'umwuka nabishobora kuyaho reka ni yabe ariko ikindi gihe oya twambaye ikindi gihe nayikura ubwo hazosengera abantu atakibazo atakibazo okay sawa hama amazi ngo watanze wagiye utanga amazi ariko aya mazi burya ntuzi kirimwo bakonza kutubwira ngo hari umuntu wize kuhatubwira ngo bari mu munyu ujya munyu n'umunyu original n'umunyu wiwawe wundi tutazi uya n'umunyu n'ujya munyu usanzwe nyene wagura mu ntuze kwita munyu n'umunyu gacuma akanwa umunyu rafite imbaraga buri umunyu nama uvuze umunyu mu gifaransa ni sel égale salaire umunyu d'abord n'amafaranga abantu ntabwo bari babizi bo uretse twawusengeye n'ujya munyu nyene bagira urazi kuva muri Uvinza muri Tanzania twe mu Burundi nta munyu dukora nta munyu tugize yego n'amazi rafa Pasteur ambajije ava muri Sana ego yari amazi abayugaye kuyasengera nkahindura amaraso ya Yesu Kristo ngashiramo umunyu umva nase kuriwa namutuma ati genda uzana umunyu nayo mazi uyizanire urumva ego buryo umunyu sije tubona hajya amazi nga duhekoza amazi natwe tu Juma Jusida bagwa amazumwe sana aruga yugaye neza urumva aniyo cyo twugurura twayakubitamwe umunyu ego bigace bigenda neza byose tukira ya SIDA ugacukira ego apeti kaza urajya urafungura gose uragira apeti byose urakitse eko bisingayo none uyabona n'amazi yari yose bikora cyangwa nyene ni ngombwa barayanye nayo ariyo yose ariko bayaciye iwawe kwanza ndayasengera yego ntabwo yazana nkayasengera none ko yukaye none hama ukiyugururira niko n'amategeko no kwa muganga kirazira kwa muganga ko urushinge ugugurura atabona ko ari rushashi bisaba ko yugurura akabona ko ari original kuko umuntu n'umuntu ashobora kwimbira ati ko yagugururiye hariya ubwo yarutejeje ubundi mugwaye ashaka kunyandutsa ivyo nivyo kwa muganga niyo mpamvu rero abayugaye wikora ari live cyangwa ukamujya turabikorera muhira sawa mu gusozera rero dusuze kigero cyacu no munsi dushaka kumenya ico giteramo cyo kuvura abantu SIDA live kubapima tubivurire kugira bavyemere kizoba ryari na ryari kizotangura kuwa gatatu 28 tukirangiza itariki imwe ku 11 azoba ari live azoba ari ibintu bidasanzwe bizobera hanyene ni mu kigo ba adresse neza Pasteur bahumve abagore basida bose bace bazana diabete bazobomokera ni ku mashuri yitiriwe abashinwa mu Kigobe kuri centre de formation professionnelle de Kigobe azoba ari ku munsi wa gatatu tukirangize dimanche nibaze abagwayi za diabete abagwayi za hypertension nitwaronka ubutuhaye desase nkane tuzabigura ibikoresho bataduhaye tuzasenga nta cakirimo kwa gatatu tuzogitangura saa 4 ego umunsi wose gushikana saa 10 ku munsi wa kane tuzotangura saa 8 kwa gatanu tuzosubira saa 8 tuje twirirwa tuzorara ku musozi abakozi b'Imana mu masengesho bita ku musozi bita veye mu gifaransa abari ku musozi abakozi b'Imana dusenga ijoro hanyuma kwa gatandatu amba twaraye ijoro tuzokuma dusengera awikro dusenga abandi nabo baruhutse duce tugira finale itariki imwe kandi abantu ntibabizi itariki imwe burya ni y'ukwezi ku 11 niho Luciferi na Satani n'abafumu n'abarozi niho bagira anniversaire yabo abantu ntabwo bari babizi ni ikintu cyitwa Halloween period ya Halloween abanyaburayi barabizi n'abakunzi bayo barabizi burayi muri Amerika bo barabizi hariho nandi mashengera avuga ngo nabapfuye bibuka bapfuye hari amashengera amwe ntayunza amazina ariko bavuga ngo nabapfuye rero niho banaplanifia bobo twebwe nico gikwane azoba ari nico kujya kandi muri 2020 tuzobana hano ari bizoba 2020 live bizaba 2020 uzobivuga live yego bizaba 2020 twebwe natwe umwaka wacu
kubera tujabu kuko tuba tugize kubera satani nabaca planifia n'abarozi tuzokwiciki tuzorogo tuzogira maxida aba naba niyo mpamvu rero ico gikorane na amavuta citiriwe ikanguro n'ubuvugishwa ikanguro rero umuntu azakanguka buriya abantu ntibazi ikanguro n'ubuzima ugira ubuzima bushasha ibi byose tuzobisigura dusigura ukundi inzozi umuntu arota inzozi dusigura ibya karande n'ibindi bikubitwe hasi we azoba ari amavuta bana prophet reka ndagushimire sizoba sukunsa uzabibona sawa bana jeri tweza Isaac classic cyaba mpaya amazi gaje yengeye kwinywera amazi yashara yugurura ari mashasha merci beaucoup rero prophet ndagushimire nanje ndabashimiye je nta kintu kinyohera nko kuvumbura umuntu akaca byakira gusukonye nati karibu we biraryoshe cyane karibu ndeje mutuvumbure kwa mbere turasenga gwera saa 8 muri petite salle kwa kabiri turahera saa 10 muri petite salle kwa kane murazi ni umubonano ariko ubu mubonano wo kwa kane uzana intebe nka zifiri canke zitatu zizizanye za plastique nkizo nyene nziza twicarako kugenda go mubonano urumva ko ari sawa bana merci beaucoup je nitwa Isaac classic byose mwavyumvise bana ivyo je ntavuze ntimukabimvugire ivyo pasteur yavuze prophète Albert mu bigumana uko nyene bana uvyemera utavyemera biragusha bikuvako kuko umwe wese kwemera kuyo afise ingene yemera merci beaucoup gira subscribe like na share hamaze surira ikindi gihe lokimene chapailale bye chapailale muri eglise bye Isaac TV.